Hello my people, this is TT Brown. Ushobora kunyita TT Brown cyangwa ukanyita Etienne from Linux TV. Nkuko twama tubikora, nkuko Linux TV yavyiyemeje, tugerageza kubarondera udukuru dutandukanye, utuntu dutandukanye. Uno munsi turi mu ntara ya Gitega neza na neza muri quartier Businzira. Twinjiye muri salon bita Perfect Nails. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane hano. Araza kubidondora yongera tubwire icyo asanzwe akora. Karibu cyane. Murakoze cyane, nitwa CHEILLA. Nkaba nsanzwe arije ndaba ivyino saro kubisanzwe ni iwanje. Hama niho nkorera, ni muri quartier Musinzira kujya Rutana imbere ya Etoile du Centre Hotel na no musi ya BHB Banque des Habitants. Yes, Sheila, twinjiye muri saro turabona utuntu dutandukanye. Ya sinzi uko nabivuga, washaka gusigurira abantu banyi bacu bako gukurikira muri kano kanya utwari two kugira ngo amenye ari byo. Nibisanzwe bikorera muri no salo. Murakoze. Ino salo ni salo yo gukora inzara ku bakobwa, abamama ndetse n'abagabo bakeneye koga ku maguru, turabaciye inzara tukagira iki muga hanini nivyo gusiga amaverni. Turasiga verni, hariho verni simple, hariho amaverni gel na no byo kubandika, harabajeje gukora rya nzara babandika ama plastique tukabashira ko ama vernis tukakora. Hariho n'izindi dukora yita polygel, ni inzara bakora muri plastique, turayikorera niri noneho muraza kuyibona turayerekana, turayikora nayo nyene. Hama turakira abantu bose batandukanye, turadandaza ibitandukanye, turadandaza amahereni, ama bracelet yo ku maboko n'amaji. Abariko barakoresha inzara barashobora kuguma banwa n'amaji. Yeah. Sheila, mwavuze yuko musazo mukora inzara, turifuza kumenya mbega muzitera gute, mubigeza gute, kubera ko burya ugwara gurubandikano kugira ngo rugumeje sindabitahura neza, none wanyu bacu bashobora batabitahura nkuko ndabitahura. Ushaka kutubwira mu ncamake uko mubigenza n'uburyo mubikoramo kugira ngo abantu banyu bacu baradukurikirana baze babiture igibazo bakeneye iyo service. Yego, mu kubandika ugwara hariho inzara dukoresha nk'inzi, inzara izi ziri ngaha, hariho n'izindi ziri hariya. Mu kuzibandika turakoresha cone ndaza kuyibereka. Mu kugira ugwara rukomere dukoresha cone. Hariho kore inzara pana kore ijya yindi sanzwe y'ibirato ningi. Hariho kore inzara niyo ituma ugwara rukomera. Ego Sheila, ujya gutangura uyu mwuga wari usanzwe ukora iki? Wari usanzwe umunyeshure, byaje gute? Kugira ntangura no mwuga nari niga. Nariga mu nyuma niga ntangura kwiyumvira ikintu nokora. Yeah. Kubera nari mpagaritse ishure, ndavuga none ko mpagaritse ishure. Wagarikiye mu wakangahe? Nagarukiye nagira nje mu wa kabiri nari mu wa mbere muri universite. Yeah. Hama maze guhagarika ishure ndavuga none ko mpagaritse ishure ngume muhira ndiko nkora iki? Ndiyumvira ikintu nokora ncantora kugurura salo nk'iyi. Yeah, vyiza cyane. Turazi ko hari ibikorwa byinshi abantu bashobora gukora bishobora kubateza imbere, nko kudandaza ibirato, kudandaza ibitoke mu isoko, gukora muri restaurant. Niki cyaguteye wewe kumva ko bikwiye kandi bibereye ko utanguza salon de beauté cyangwa salon yo gukora inzara, utigeze wiyumvira ikindi kintu tofauti niki? Nabonye kugira kwanza niyumvire gukora iyi salo. Tugitangura jewe kwanza nkitangura guca ubwenge, nkitangura gukoresha ibintu by'inzara. Ngaho Gitega hariho salo yaje, hariho salo amasalo VIP yaraje menshi barugara. Dusigarana amasalo aho twaje gusigisha inzara hari mu isoko. Ziga salo zo mu isoko noneho benshi barazizi zo mu isoko. Hari ukuntu mu isoko tugenda gutonda tugatonda imirongo, hari gihisa hari amasaha bugarira mu isoko ugasanga hariho n'abatashe tudasigishije. Ndavuga none uwo kugurura iyindi saro yo hanze burya nawe ntiyoronka babandi bataha badasigishije bagaca babandanya basigisha. Camvuga ati reka rero nanje ndabe ko noca nugurura saro. Ciyumviro nk'ico kiba kiranje candugurura. Ya mu misi ya mbere ugitangura gukora ibintu byo gusiga inzara, byo gukora inzara, ndaze byarakugoye. Nizihe ntambamye wahuye nazo mwija misi ya mbere nyene? N'uburyo washoboye gupambana nazo cyangwa kugwana nazo kugira ngo uzikore mu nzira, kugira ngo kumbure bishoboke
ushike ku mugambi kwihangiro wari wihaye byagenze gute ko tuzi ko benshi bakunze guhagarika ibikorwa bariko barakora mu minsi ya mbere nyene je ntivyanyoroheye ndetse n'ubu ndacagwana intambara nyinshi ariko ndazi intsinzi nzoyironka kuko umva nkitangura kugurura intambanye nahuye nazo ni nyinshi harabiyumvira ahantu nkagera hugure bigenze gute amahera yo kugurura ibintu nkabijya yakuye bamwe batangura kwiyumvira ibintu bitabaho batangura kwiyumvira ko nobana yakuye mu bintazi niki urumva nyene amajambo y'abantu ntabura n'ubu ndetse babandanya bavuga muga ntaco bimbwiye ntaco bimbwiye je ndazi aho ngomba gushika. Yes, all my people, ni Titi Brown on the mic. Shene ni Dinox TV, tunya tubatumira kugira subscribe, like, share and comment kugira ngo murushize kwibonera ibiganiro nka bene ibi, ibiganiro bibereye cyane aho tubazanira udukuru dutandukanye tuvuye no mu ntara zitandukanye. Yes, kumbure hari intumbero ushobora kuba ushaka gushikako. Sheila nize intumbero twokwitegako cyangwa nibiye bintu twokwitegako mu myaka 2 myaka 3 iri imbere bivuye mu kazi umusanzo mukora. Ndashaka iyi salo ndayugurure ngaha shobore kuji Bujumbura nugurure shobore kuba basi nko mu myaka nk'ibiri iri imbere mvuga ati ubu ahantu hose twatanguye kuza tugenda dukora tugwiza ibikorwa byacu tugwiza ibikorwa byacu niko no bifuka kumbura uri kuraraba mu ntango mwavuze ko byabagoye cyane cyane abantu bagerageza kuvuga amajambo atandukanye kubaca intege ariko mwarapambanye navyo uri kuraraba kubijanye na revenu cyane kubijanye n'ikipato cyangwa amahera uburonka ubu cyane ubu wararonka ubwa mbere nabironka ubu itandukaniro ryo bari hari mbega isaro igufasha gute mu kwibeshaho mu buzima bwa misi yose? Mu misi ya mbere urazi intangira goye intango ya migoye mu misi ya mbere naruguruye ndatangura ndakora hari ama equipment amwe nari nkeneye wasanga amahera ndonse nkaguraka hari byo wasanga tudafise ari nka vernibuze kwera ntitwatanguranye vernizi natanguranye vernizike vuga reka ntangure ndabe ngene tuza turaduga buke rero uko naza ndaduga uko naza ndaronka naza ndongereza ubu rero urabona narongereje ndagura amayandi maverni turagwiza amaverni turagwiza ibikoresho ndetse na vyose ubu turafise nk'aka kamashine ni gashasha aka gupuriza nako twari dufise ndaronka amayera yo kukagura turagura mashine yo kumisha verni ku maguru nayo nari mfise ubu byose ndabifise hariho nibindi nyene biguma biza mugubu ndabona karusho uko nza ndaduga buke ndabona karusho hama ico ndonka ngaha ico kimfasha ni kinini cyane biramfasha ku muryango wanje ndi n'umwana nakuze fise mama gusa fise mama urumva mama nawe ukuboko kumwe urazi kwiyaga ni kwimara uburyo yamaze kuba fise umuntu avuga ati ndafise umwe mu bana banje akora ndakora icyo nsabye ntabura n'abandi mu tuvukana urumva nyene uco vyumva mu muryango nyene ndagira ico nkoze mu muryango wanje. Sheila, congratulations ziza cyane ibintu mukora Sheila novuga yuko aterewe bikora wenyene noneho ngaha igitega amasaro nkabe nayaruzuye akarusho rero cyane akantu kanaka kakabijya abantu banywe cyo kwa dukurikirana muri kano kanya bazosanga kwa Sheila nakahe akabijya bazosangaho ni byinshi cyane turagira nk'abageni hari ibintu tubakorera ngaha ibi bintu ubona nk'aka kamashini nako ndababwira nitwe twenyene tugafisa nitwe tugafise nta yindi saro ngaha barakaronka ivyo kwanza ni icambere dufise ngaha abandi badafise ica kabiri turafise intuzenya turafise ukuntu tubagirira reduction basi reduction na bonus uwo dusigiye igihe ari ama iminsi abasigishije turamugirira bonus turagira bonus hama rero ikindi kintu ubutahazi ari nk'ibujumbura cyangwa mu yindi ntara
arashobora kuja kuri Google Map ikamugenekereza neza adresse ya saro ahantu iri ngaho Gitega akayibona. Ico rero nico turushije abandi. Wow, vyiza cyane Sheila. Abanyanyi bacu bakora gukina muri kano kanya, gira akajambo kamubabwiye, gira ico basavye, kumbure hariho byinshi bashobora kwa barashobora no kwa bifuza gusanga hano, hari n'abandi benshi bakeneye amaservice yanyu, musho kugira ico mubabwiye kumbure kugira ngo nabaryoherwe. Ico no babwira cyambere ndabashimiye. Ndashimiye mwebwe kwanza. Ndabashimiye mwe mwashoboye kumpa uwo mwanya nkayaga namwe. Ndashimiye abanywanyi bako baradukurikirana kandi nkongera nkabaha ikaze nkabakira mu kibanza canje bakabona ivyo twakorera, baze bagende babwire n'abandi, bazohasanga ivyiza. Ego bazohasanga ivyiza byinshi. Sheila, ongera mwibutse abanywanyi bacu aho bashobora kubasanga ngamu gisagara ca Gitega. Aho bashobora kudusanga ni muri quartier Musinzira kujya Rutana. Hafi harabana na Etoile du Centre Hotel, munsi ya BHB Banque des Habitants. Ego. Merci beaucoup, mwakoze cyane kubw'umwanya wanyu, turabashimiye. Banywanyi ba Inox TV, turabatumira gukora subscribe, share, comment and like kugira ngo mukomeze kwibonera ibiganiro byinshi bitandukanye byiza cyane bibereye mutazokwigira musanga handi. Twari kumwe na Sheila, murakoze cyane. Ciao ciao. Murakoze namwe.